indirimbo y'umuririmbyi Fries Bay, indirimbo yitwa Imana n'Imana. Ni indirimbo kandi imaze gukurikirana n'abantu benshi, ifite ama views menshi ku rubuga rwe rwa YouTube. Narigi ariyo ya mbere umva muri izi ndirimbo z'abakenyezi yashoboye abwa cyane muri uku kwezi. Ego. Ndabaramukije, ndabahaye ikaze mwese muriko muradukurikirana, ndabiyegereje bivanye n'akarere urimwo, ushobora kuba uri mu mahanga canke mu gihugu cacu. Nanguye ikiganiro ndakuramutsa, ndakwifuriza igitondo ciza, ndakwifuriza umutaga mwiza, ndakwifuriza umugoroba mwiza canke ijoro ryiza kuri umuntu wese yivanye n'ahari. So ni jewe Ingabimana na Hino muri kumwe nkuko mubibona, ariko sindi jenyene, ndibaza ko mubona Davezi mirango watangura ukabaramutsa imbere ko tubandanye ibindi. Amahoro y'Imana bariko baradukurikirana, ni Ezekiel Davezi muri kumwe, tukaba turi kumwe na Honorine ikiganiro tugiye kubashikiriza. Ego nakaryo keza ko kubana namwe, rero turabahaye mwiriwe na mwaramutse aho muherereye, mudukurikirane muri benshi. Ego. So ni Davezi turi kumwe munsi, twene ucuno munsi twashoboye kubategurira ni indirimbo zasohotse mu kwezi kwa kabiri. Ariko izo ndirimbo twashoboye gutora indirimbo zaririmbwe n'abigeme canke n'abagore. Tuyibutsa yuko ku kwezi kwa gatatu ari ukwezi kwahariwe umukenyezi. So twaragutanguye rero no munsi twazanye aga specialité ku bigeme n'abakenyezi baririmba indirimbo mpimbazamana. Twabategurira indirimbo bashoboye gushira habona kwezi guheze kugira ngo tuzibabwire munazimenye, ikindi naco mumenye yuko abakenyezi baticaye n'abigeme baticaye bari ku kivi. Hanyuma ikindi naco mwongere kandi muje kuzikurikirana kugira ngo mukomeze mubashigikira mukurikirana n'indirimbo zabo n'ibikorwa byabo. Basaba ca kindi kintu kimwe gusa, kuja kuri channel yacu nkuko mubibona. Hari bamwe bashobora batanguye kudukurikirana canke nabaza kudukurikirana. J'aime yawe irakenewe, commentaire yawe irakenewe, partage yawe irakenewe. Ikindi naco gikomeye kurusha ibindi vyose kugira subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro canke ibindi bikorwa uzogume ubikurikirana vyoroshe. Turahera ku ndirimbo ya mbere, indirimbo y'umuririmbyi Eden Ibanga, umwigeme Eden Ibanga. Ni indirimbo yitwa Amen. Eden Ibanga ni umuririmbyi abikora neza cyane, murabizi mwese. Atanguye kaya yiwe, yatanguye ari umuririmbyi yashotse amenyekana. Yatanguye ku ndirimbo Ijambo. Voilà, ni indirimbo ubona ko igisohoka yarakunzwe cyane, abantu barayiririmbye gose mu ma eglise, abantu batandukanye. Ni indirimbo yashoboye gushika kure cyane, aho yashoboye no gutahukana Isanganiro Award. Ariko uyu munsi akaba agarutse n'indi ndirimbo yitwa Amen. Hari heze igihe kinini, ariko muko kwezi kwa kabiri yarashoboye kuduha indirimbo yitwa Amen, mu gihe yaheruka no gukora live recording y'indirimbo ziwe. Nibaza ko ngira ngo burya ntivyoroshe takoze kwivuga ku baririmbyi. Muri mvyo ashaka kuba afite indirimbo Davezi, akaba kandi anafise we ari ready shira habona mugabo gasanga uburyo nta buhari. Rero iciza nuko yaciye yitegura neza, aza ataje kuduha akaririmbo kamwe, ariko abikora mu buryo bwa live recording. Ko tudafatse no kwikesho no ku kibazo c'uburyo, arashobora kuba yavuze ati jewe reka manze ntenyenye gatoyi ntegura ibintu vyiza kandi nze ndabitangira igihe cavyo. Rero birashoboka ugasanga yariko aritegura, kuko urumva ko yaciye akora hafi indirimbo zirenga 5. Bisigura yuko kajya gacirere yararimwe yariko adutegurira ibintu vyiza. Ngira igikorwa ca mbere mwarakibonye kandi mwarakiravye, tubahimiriza musubire kandi kuja kukiraba kugira tubandanye tumushigikira, twiteze n'ibindi bikorwa bigiye kuza neza cyane. Antwa ku bantu bamaze kwikira indirimbo Amen, ni indirimbo ubona ikozwe neza muri clip yiwe, isa neza kandi kiri naco bari baberewe. Ikindi naco kandi ni indirimbo yumvirije ushaka gusenga. Amen ni ijambo rivuga ngo bibe nkuko ugomba. Ego umva rero hanini nawe muri bijya usenga canke muri bijya ukeneye bibe nkuko ugomba. Rero iyo ndirimbo mugende muyikurikirana, ni indirimbo irimwo ubutumwa bwiza, ni indirimbo irimwo amajambo meza. Hanini nk'umukristo indirimbo ikubera yawe neza cyane. Eden Ibanga tumugarukiye aho,
tuje ku muririmbyi nawe yitwa Huha, indirimbo yitwa Ubuzima. Ni indirimbo ubona ko ikozwe mu buryo bwa rap. Ni indirimbo ikozwe mu mudiho wa rap, aho umudiho abantu benshi batawumenyereye ndetse usanga bavuga ko ibi na biriya, ariko n'umudiho kenshi bakoresha mu gutanga ubutumwa bwiza, kandi amajambo bakoresha na amajambo usanga ari ubwenge cyane. Rero n'uyu mwigeme yashoboye kuririmba mu bwo buryo, aduha indirimbo yitwa Ubuzima. Mbega uno munsi ku bantu bashobora kuvuga ko rap hari uno munsi bazi ko umuririmbyi arinze aririmba mu mudiho wa rap, avuga ko déjà nyene ibintu vy'Imana en fait baracaminimiza uwo mudiho, ntibawufata nk'indi midiho, umenga nyene ni umudiho w'abantu bashushe bo hejuru. Ego, ico novuga ko nuko imidiho yose irashobora kudufasha mu guhimbaza Imana canke mu gutazira canke mu kuvuga ubukuru bw'Imana, ariko bivanye n'indero yacu canke bivanye n'ingene twakuze, hariho abandi babibona ukundi. Ariko kuri jewe ico nshobora kubivuga ko nuko umudiho wose urashobora kudufasha guhimbaza canke gutazira, ego, mu buryo ubu na buriya. Igikuru ni ukuvuga ubukuru bw'Imana. Ego, kandi numva n'amajambo ari mw'iyo ndirimbo, mbere yuko umuntu ajuja ukabona intambo ngo ryowe ndabira ba bantu ngo hasigaye batamba intambo zo mw'isi. Nta ntambo zo mw'isi zihari, ariko ikintu cose dukora kugira ngo duheshe Imana icubahiro ni ciza cane. Rero uyu muririmbyi Huha, urabona ko iyi ndirimbo Ubuzima, ica mbere ni indirimbo ubona ko ikozwe neza, uriko urayiraba amasanamu yayo ni amasanamu meza, kandi ingene yatanguye, navuga ko hariho aka distinction sinzi kuzobaze kuraba ku bandi baririmbyi, hariho navuga ngo yakoze ibintu nyene ni ibintu biri ku mwanya, ibintu bitamenyerewe. Kandi ikindi naco nobibutsa, umudiho wa rap ni umudiho usanga ufise amajambo y'ubwenge bwinshi cyane, umuntu adashobora kwiyumvira uwo mwanya nyene, ariko nyene mpwemu yera ashobora kugira kumururikiramwo, akamukoresha, akamutahuza, kuko hari igihe wumva nk'ijambo nawe ukarondera ingene woritahura, ugasanga haraciye igihe n'igihe. Rero nawo n'umudiho mwiza udufasha cyane. Rero ntuzurasuzugura canke ngo wumvise ngo ryo ko bijya bintu ngo je no bikurikirana ngo si ivyo abantu bakirijwe. Nza wumvirize mbega yatanze message imeze gute, ashaka kuvuga iki, amajambo ariko aririmba ameze gute. So iyi ndirimbo rero muyikurikirane, ni indirimbo kandi nziza, ibikozwe muri style y'amapiano. Ku bantu bakunda gutamba, iyi ndirimbo irashobora kugufasha mu ma eglise, bashobora kuririmba aho tubona umenga ama eglise indirimbo nk'izi ntizoririmbaho. Indirimbo z'amapiano muno misi zira muri eglise, tubabwire yuko niyo mushobora kwishiramo neza cane. Kandi ikindi naco twari dusanzwe tumenyereye abahungu aribo baririmba umudiho wa rap, ariko turabona n'abakobwa nabo bamaze gushika muri rap. Tubashigikire, tubabe hafi, ndetse ibikenewe vyose tubafashe. Ego, kuko vyotuma ingabire y'umuntu idahagarara, ikaguma ibandanya, kuko narijya dufise bake bashobora kuririmba rap. Abakobwa ni bake, ariko abahungu bo turazi ni benshi, ba Presse Mushindi, ba Big Zone n'abandi. Rero n'uyu mukobwa nawe ababishoboye bishobore kumufasha. Twongera dutera intege abandi babigeme bafise iyo ngabire yo kuririmba indirimbo ziri mu mudiho wa rap, muzishira habona, barengera ubwoba, bavuga ati okay, twe turahagurutse, ibikorwa by'iwacu nako tugire tubishire ku mugaragaro, kuko hari igihe usanga n'ubwoba bwica, kandi ubwoba ni bubi. Ariko ndizera yuko hariho n'abandi babishoboye. Ni muzane imiziki yanyu, muzane ibyizegwa byanyu, canke muzane ico mushaka guha abantu. Umuntu arashobora gukira mu bikorwa byiza uba watanze. Hani raba urengera ubwo bwoba bwawe, ugirente ukore, urengera ubwoba bwawe, ugirente utangiye ubutumwa bwiza. Iyi ndirimbo Ubuzima ni indirimbo yakunzwe, ni indirimbo yarabwe ku bantu bakurikirana ama réseaux sociaux, ni indirimbo yagira aca ku mbuga zitandukanye, bavuga kuri uyu muririmbyi, bavuga no kuri ino ndirimbo. Igikuru hanini nuko twobandanya tumufata mu mugongo, tumushigikira, nawe akomeze aduha ibikorwa, ntace yicara ngo ni kwera indirimbo yiwe yarabwe yakunzwe, oya, ahubwo adugira aho nyene. Hari haheze imyaka 2 atandirimbo ashira ku mugaragaro. Tuguma tugaruka dusanga bigeme bateba kuduha indirimbo, mbe vyo babiva kuki? Hanini nico turakwiye kucyumvira, canke tukaraba igituma badashira indirimbo ku mugaragaro n'ingoga, kuko imyaka 2 udashira
ku mugaragaro indirimbo nimwe kandi uzifise haba hari ikibazo runaka uba ufise haba hariho ingorane runaka iba yarahabaye. Iyindi ndirimbo igira gatatu ni indirimbo y'umurinzi yitwa Neslet yitwa Ugusenga. Ni indirimbo ubona ko ifise amajambo kumva ko dukwiye kuba mwanya mwiza wo gusenga abivanye naho uri ubivanye n'ibibazo burimwo canke peut-être ugasanga hari ibintu biba bigusugereje mu buzima bwawe des situations zitandukanye zitakumereye neza, ariko ino ndirimbo y'umurinzi Neslet ni indirimbo yaje kudufasha canke yaje kuduhimiriza canke uyirinze kumva yuko woba mu mwanya mwiza w'amasengesho. Ni nyuma y'iminsi mikeyi uyu mugore avuye mu gihugu ca Ethiopia aje kugira tour media y'indirimbo aho yashoboye kugenda ku maradiyo atandukanye ndetse no ku ma TV atandukanye abiganira icatumye asohora iyi ndirimbo. Ariko ubu tuvugana akaba yarasubiye mu ico gihugu aho yaraje nyene nta kindi cari kimuzanye yaraje gukora iyo tour media. Nkunze kuvuga urashobora kubona umurinzi yashize hamwe igikorwa ukabifata ibisanzwe mugabo ntumenye ikindi gikorwa casohotse gute zagenze gute. Urumva ko n'uyu muririmvyi Neslet yemeye guheba ivyiwe canke aheba peut-être ama business yararimwo aremera afata indege aza gukora. Yaratanze umwanya wiwe aheba ibintu vyinshi vyiwe hanini nimba turiko turaririmba nimba turiko turakora tumenye ibintu turimo. Yarashoboye kuvuga ati je indirimbo ndifuza ko yoshika kure mbega n'igiki je nokora araheba itike y'indege imuvana hari araza ngaha mu Burundi kugira gusa akore tour media ndetse twovuga yuko yaraje no kuramutsa imiryango canke no kuraba abandi nk'abagenzi surtout n'ibindi, ariko n'iki gikorwa ca tour media agishiramo aho twagiye tumubona ku maradiyo atandukanye. Rero n'umuririmbyi kugira ibintu vyabishike kure ego n'ubutumwa bwiza turiko turatanga, ariko ubwo butumwa bwiza naho turiko turabutanga tugumye twicaye urashobora kuguma handi nyene. Rero dushiremo effort dushiremo inguvu kugira dushobore kugishikana ahantu kure natwe tutokwibaza ko cari gushika neza cyane. Iyi ni indirimbo igira kane, ni indirimbo y'umuririmbyi Fries Bay, indirimbo yitwa Imana n'Imana. Ni indirimbo kandi imaze gukurikirana n'abantu benshi ifite ama views menshi ku rubuga rwe rwa YouTube, kandi turazi twese ko Fries Bay izi ndirimbo agenda arasohora cyangwa izi ndirimbo muri ko murabona zisohoka zija habona. Ni indirimbo yari yakoze muri live recording aheruka gukora. Ndazi indirimbo zimwe mwagiye murazibona, ni indirimbo zari ziryoshe kandi indirimbo no munsi ubwirumviriza ama eglise zigenda ziririmbwa zigenda nuvuga ngo ziririmbwa cyangwa zisubirwamwo n'abaririmbyi batandukanye. Ego numwe wakoranye iganiro na Honorine muri Gospel News nta gihe kinini cari kihaciye asize indirimbo ku mugaragaro. Iyi ndirimbo akaba ari indirimbo ishoboye kurabwa cyane kurusha izindi, donc ikoze mu buryo bwa live recording kandi yakorewe amasanamu meza n'ahantu heza. Ego namwe musimbire kuyiraba kuko irimo amajambo avuga ubutumwa bwiza avuga ko Imana ari Imana kandi atacogereranywa n'Imana kuko irengeye byose canke irengeye byo twiyumvira canke tubonesha amaso yacu. Rero tubandanye tumushigikira ishobore gushika kure cyane. Narigi ariyo ya mbere umva muri izi ndirimbo z'abakenyezi yashoboye abwa cyane muri uku kwezi. None twaca twibaza ikibazo bivuga ngo barya twavuze canke aba tutaravuga hoba habaye ikibazo icaye kugira ngo nabe indirimbo z'abantu zibe ziko zirakurikirana nko kwimuririmvyi Fries Bay. Ikibazo gishobora kuhaba hari habo usanga bafise abakurikirana benshi n'abandi usanga bafise bakeyi. Tugiye kubiraba n'uyu ari mu bafise abantu bamukurikirana cyane kuko indirimbo turiko turavuga nta tour media yakorewe nta kintu na kimwe yakorewe, yumva yarayikoze hamara postinga gusa acayigumira ngaho. Hanini rero birava ku kuntu yagize afise abamukurikirana afise support nyinshi kuko urashobora kureba gukora tour media ariko ugasanga urafise abandi bantu basharinga ibikorwa by'iwawe. Rero muri ivyo tworaba neza kwanza mbega ni keso yafise abamukurikirana benshi cyane abandi bifira he kuko urashobora gusanga ufise abagukurikirana bakeyi ariko indirimbo ugasanga igeze ku rugero rwiza bivanye
ugasanga warayikoreye True Media ugasanga warayisharinze cyane ego tukamenya n'akamaro mbega umuririmbyi indirimbo ayikoreye True Media niyihe nyungu akuramwo nikihe kintu ashobore kuronka ego benshi Davezi dushaka ko ibikorwa byacu bimenyekana gose ariko abantu ntibumvirize ubutumwa buri mu ndirimbo canke ntibarondere ko ibindirimbo byacu canke ibikorwa byabo bizohindura benshi bagashaka ko bamenyekana juste kugira ngo baba star juste kugira ngo bamenyekane gose kuruta guha icubahiro canke kuruta ko indirimbo yabo yogira ico ikoze yovuga mu bantu aho ubugiye par contre n'ivyo Imana igomba kuko Imana ivuga ati ni murondere ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo ibisigaye bizobabera inyongera rero mu gihe ushaka yuko babona wewe aho kugomba ko babona ubwiza canke ubumote bw'Imana aho bugiye par contre nimba uri kurakora indirimbo nimba uri ko urakora ikintu runaka senga uvuga ati Imana babone wewe na Imana kuko urumva n'icubahiro c'Imana izogaragara muri ivyo bikorwa ariko mu gihe ushaka kuba hiti ushaka kugira aho uzoba uri kuraba contre nayo ariko mu gihe uvuga ati babone jewe nayo zo kwigaragaza kugira nyene bayibona kandi mu gihe naho bazoyibona nawe ubwawe uzoduga ntuzoguma hahandi kuko bazobona Imana biciye muri wewe uko kubona Imana rero biciye muri wewe niko kuzotuma cacubahiro c'Imana kigirana kiduga nawe aho uzobugeze uzoduga rero hanini dukore ibihwanye n'ubugombe bw'Imana ntidukore kubishobisho kubiki oya dukore tuyisunze ubwiza bw'Imana ariko kandi ntituce tubibinebwe oya dusenge gusa ntitubibinebwe tureke ngo Imana izokora ntitubibinebwe bavuga ati dukore dusenga kandi dusenge tugira dukora yindi ndirimbo ikurikira indirimbo yitwa Ibihe ya Clarine Iteriteka aba baririmbyi turiko turavuga abenshi bamwe n'abaririmbyi usanga bariko navuga ngo bariko bagenda batangura carrière zabo muri no minsi canke ubuvuba abandi nabo gasanga bamaze igihe babirimwo rero iciza nuko tumenya ababitangura kugira ngo dushobore kubashigikira ibikorwa byabo bigende bitera imbere kandi kindi naco babone ko nubwo bakora ibikorwa byabo birakurikiranwa hari abantu bavyakira abantu babibona babishikirizwa maze nabo bakabipartage ariko n'abakira tubashigikire kuko nabo barakeneye support yacu kugira babone yuko batakiri bonyene bakiri kumwe n'abandi hari ntiturabe ngo nibashasha bari dushigikira ariko bose ashigikire mu bikorwa ibinabiriye je kuri vuga ngo YouTube tuyikurikirane indirimbo Ibihe kandi tuyipartage kina tutugire subscribe kugira ngo gume twikirana ibikorwa byiwe ejo aho bukera bashobora gushira habona ikindi gikorwa cyangwa sanga hari n'izindi ndirimbo yagira ashira habona mugire turagira subscribe mushobora kugirana ibikorwa vyiwe yire ndirimbo rero kurikira ni indirimbo y'umuririmbyi Patience indirimbo yise Yesu ndagukunda Yesu ndagukunda ni indirimbo isanzwe iri mu gitabo ca Kantiki indirimbo y'144 ego aho yashoboye kuyikorera audio n'amasanamu ego avuga ati Yesu ndagukunda ni indirimbo nziza cyane aho twamenyesha yuko umuririmbyi yaheruka kuduha indirimbo ikoze mu buryo bwa live recording ubu naho yaduhaye indirimbo yitwa Yesu ndagukunda kandi nta gihe kinini yacare kihaciye aduha iyo ndirimbo bisigura yuko ari karakora kandi afise ibikorwa byinshi byo kuduha mu gihe yoronka abamushigikira canke abamuha hafi afise imbona kazoza nziza yo kuguma akora kuko umuntu aguhaye indirimbo mu mezi abiri donc abafise ibikorwa byinshi rero turasaba abagwiza tungana n'abandi bashobore kugira umuha support nisuyu wenyene n'abandi mu bikora uko nyene kuko nabo nyene urafise imbono kazoza keza kuko ndazi indirimbo urafise nyinshi zanditse ariko uburyo hari igihe usanga atari kirenga ego nabo nkuko mubikorera abandi nabo mubibakorera na Patience rero n'umuririmbyi asanzwe yikorera twiwe asanzwe afise salon de beauté ku bantu bifuza kumushigikira guteza imbere ibikorwa vyiwe muze mu murondere abakobwa bashaka gushaza mu manza abakobwa bashaka gusuka mu mutwe babegwe uratse ko abakobwa tuba dukeneye guhindura akaluku buri gihe rero ntimwitinye tuje kumuteza imbere ndetse n'abifuza make up iyo tugiye gukora indirimbo kenshi baradusiga umurondere asige make up abikeneye ndetse tumushigikire ni ngaho mu Carama kugira bashobore kugira kumushigikira muri rwa rukundo nyene yumve yuko nawe ateye imbere nawe azoteye imbere iyi ni indirimbo y'umuririmbyi yitwa Jenny Sabina indirimbo yitwa Nakutumainia
ni Jenny Sabina aheruka kuduha indirimbo ndetse tugiye kubiraba aduha indirimbo ziri mu Giswahili bisigura yuko n'abigeme ntibatanzwe baririmba mu ndimi zose yaheruka kuduha indirimbo iri mu rurimi rw'Igiswahili n'ubu yasuye kandi kuduha indirimbo iri mu rurimi rw'Igiswahili umaze kumva umwigeme aririmba ururimi rw'Igiswahili nawe urumva ko aragateka bariko aragira arerekana kandi urumva yuko nawe hari ahandi hantu ariko arashika ntidukeneye kuririmba mu Kirundi gusa ariko turakeneye kubona yuko ubwiza bw'Imana bugaragara mu ndimi zose. Indirimbo ni indirimbo yitwa Chanceline Ineza, indirimbo ivuga ngo aca inzira. Indirimbo ya Chanceline nawe biboneka yuko ari umwigeme yaruka gusohora indirimbo kera. Rero ca kibazo kiguma kigaruka. Mbega biva kuki bigenda gute aho ushobora kumara umwaka urenga imyaka 2 atandirimbo ushoboye gushira ku mugaragaro. Rero no kuraba abagereye aba bantu bakagirana bakabaza impamvu bakabaza aho bipfira kuko tumaze kugira kuri 3-4 usanga muri kote y'abigeme umwigeme ashobora kumara umwaka canke imyaka 2 indirimbo adashira ku mugaragaro cyo usanga ari ibintu bitoroshe. Rero dukomeze tubashigikira naco tubegere mperuka kubona igikorwa ciza cigeruka kubera kuri Jardin Public aho navuga ngo umugwi w'abaririmbyi tawo washoye kuja hamwe uri yegeranya kugira ngo ushobore kuvugana ibintu bitandukanye ingene boteza imbere abaririmbyi bigira hamwe n'ibibazo bitandukanye bigira hamwe ndetse no gukuzanya kugira ngo bashoye kumenya ati uyu yageze aha nandi ntegerezwa kugeraho. Ariko ikibazo nagize ni iki mbega abaririmbyi babagiye bose kuko ku mafoto amwe nagiye ndabona hariho abaririmbyi tuzi bamaze no gusohora indirimbo tusigeze tubona mbega bo vyapfiriye he ndemeza yuko ajya amahera basavye canke irya huriro bari bagize yuko atamuririmbyi yoba yarabuze amahera 10,000 rero hanini n'abaririmbyi turakwiye kuraba neza kuko uzosanga wowe usigaye inyuma abandi bateye imbere bagira changement kuko biraryoshe kuba hamwe n'abandi uramenya ingene uhindura ivyo ukora canke ukaronka indi avantage ishobora kugufasha gushika mu nzira nziza kandi barya abantu nyene baraguha votre idée zigufasha cyane rero turabe ntitugume turi twenyene kuko ngo umutwe umwe ntiwigira inama ego tuje hamwe n'abandi dukorere hamwe n'abandi ivyo bizodufasha gutera imbere bizodufasha gushika kure. Abaririmbyi bari kwadukurikirana hari n'abaririmbyi bavyirengagije banka kubijamo kandi babona ko bikenewe rero nizere ko mutazobisubira ahubwo mwige kurondera kuba hamwe n'abandi kugira ngo mushobore kumenya mbega ariko havuga iki ni igiki gikenewe basha no kuvuga ati bigenze kubikora ukamenya ingene ujeha akarere ukamenya ingene ibikorwa vyawe ushobora kubikora kagenda neza. Shimira n'abashoboye kwitaba Together is One kandi n'abashoboye kubitunganya n'abashoboye kwiyumvira igikorwa kugira ngo bashoboye gufasha abaririmbyi batandukanye nizeye ko hagiye kuba impinduka ku bantu bashoboye kuhashika. Indirimbo ikurikira ni indirimbo ivuga ngo muhanyi w'ubuzima y'umuririmbyi yitwa Flora Jackson ari kumwe n'umuririmbyi Manze Yimana umuririmbyi Manze Yimana twese dusanzwe twakorera mu gihugu cy'u Rwanda ariko akaba ari umurundi kazi kandi akaba afise n'umugwi nubwo ngo arongoye hamwe n'umufasha wiwe Fabrice Nzeyimana umugwi Heaven Melodies n'umugwi bikora neza cyane kandi hari indirimbo ariko bagenda basohora bashira habona hari indirimbo yitwa Ganza iheruka kuja ahabona batarayikurikirana bagende kuyikurikirana indirimbo iryoshe cyane uvuga ngo indirimbo iri mu mudiho w'ikirundi ciwacu rero dukwiye kumenya ko dukwiye kubikurikira kandi iki naco ico nakunze kuyu mugwi canke kuyikupe nuko bageze mu gihugu cy'u Rwanda bataciye bibagira akaranga canke imico y'iwacu canke bagira abaririmbyi babo kurabona ko gufashanya n'abandi baririmbyi bo muri kino gihugu cy'u Burundi vyarabandanije kandi iki naco turakunze kubabona baza bakakora amaseminaire hamwamye bagafasha abaririmbyi bakaba no mu evenement atandukanye bisigura yuko hariho bamwe bashobora kuva ngaha mu Burundi bagaca bibagira imico y'igihugu cacu canke bakibagira nabo basize inyuma ko bashobora kubafasha bagico bafasha kugira ngo bashobore gutera imbere. Ivyo bari bakwiye kubireka canke bakabihindura kuko ntaho bishikana umuntu ariko tugafashanya nimba wewe ubona hiyo ingene bikorwa ingo uduhamayide ngahi wacu kuko murajya amayide uzoduha bizodufasha gutera imbere murajya amayide uzoduha bizodufasha kwa meliora ibintu ndetse urumva hariho ubundi bumenyi zo buri kuratwongera rero twibuke abi wacu ntitubasige bonyene ariko nabo tubabe hafi
muri ibi na biriya twavuga ko uyu mwigeme bashoboye kuba bari kumwe mu gusora indirimbo asanzwe ari umwe mu baririmba muri Ipendo Sound biba vyoroshe ariko uko abitunganya rero niko umuntu adashobora kwibaza kuba uririmba ahantu habiri mu migwi ibiri itandukanye donc agakora ku giti ciwe ariko akaza kuririmba no mu Ipendo Sound ego umva ko bitaba vyoroshe ariko Imana iramushoboza akasonde gwiza byose akamenya ati mu mugwi ndakenewe ni wanje ndakenewe kandi akabikora mu rutonde gwiza Ipendo ntibidoge ndetse nawe ntagire ntiyidoge ego rero ni vyiza cane kandi ni vy'igiciro kumva ushobora gukora ibintu bibiri carimwe kandi bidatandukanye ari bimwe bikakugwa mu rutonde gwiza ni ibintu vy'igiciro cane so twige kandi gituma tuko turavuga abaririmbyi ni kugira ngo batubere akarorero keza ushoboye kurabira kuri muririmbyi nanje no bikora uku kugira ngo ivyanje bitere imbere uyu muririmbyi amaze kugira ahantu hashitse reka ndamurabire ko ambere icitegere dushoboye kumudugirako ngira ivyo ndamwigiye ko hanyuma ndabikorere ko nanje mbone gutera imbere so rero mubandanye mu kurikirana ndirimbo ya Flora Jackson kumwe na Manzeyimana mushoboye kuyikurikirana kandi kubatarayipartaja muyikorere partage kugira ngo ushobore gushika hanshi hashoboka iyi ndirimbo ni indirimbo y'umuririmbyi Christabella Victoria indirimbo yitwa Yeshua ni indirimbo vraiment imeze neza cyane sinzi ko bamaze kuyikurikirana ni indirimbo wumvirije instrumentale yayo yonyene ukumva ingene umuziki wavugijwe ukumva baririmbye ingene baririmbye ukumva ingene ukaraba n'ingene yashoboye kubiviva ariko arabiririmba ni indirimbo iryoje kandi indirimbo imaze gukurikiranwa canke imaze kurabwa aho yoba imaze ukwezi iri ku rubuga rwa YouTube ni indirimbo nziza cane ni indirimbo nziza cane ahubwo ikindi kibazo kiko kiragaruka mbega kubera abaririmbyi babigemye bijukiye gukora live recording ko mu ndirimbo nyinshi twagiye turabona nyinshi zakozwe live recording ni iki kintu baba barabonye muri live cotuma bayihurumbira cotuma bumva ko ari uburyo bwiza bwo gukora indirimbo ego nayo ni indirimbo nziza yashoboye gukora mu bwo buryo kandi ni indirimbo imazwe iri kurarabwa cane tugusaba wowe utarayirabwe nde kuyikurikirana wirabe kandi kinacurigire partage nkunze kuvuga umuririmbyi ushobora kuba ubona ari indirimbo kuneza ikagufasha vyandike muri commentaire ashobora kuba ati umuntu kanaka yarashoboye gufashwa n'indirimbo cyangwa ugasanga hari ikintu ushaka kumufasha muri commentaire avuga ati ibi ntibimeze neza uzorabuhindure mu ndirimbo ukurikira umuririmbyi bikamufasha kwiretrouva kugira ngo ati bino ntivyagenze neza ariko muri indirimbo bizoca bigenda neza cane votre idée zawe zirakeneye kugira ya meliore kugira ashobore gutera imbere ntihakenewe uburyo gusa harakenewe amasengesho harakenewe amahera ariko n'amaide cane cane kuko urashobora kumbwira ati okay warakoze muri live recording genda uhindure uko navyo azokumva kandi azona kumushigikiye naho utumuha amahera rero hanini twiyumvire canke turabe ibikenewe ari byo tubaha iyi ni indirimbo ikurikira ni indirimbo yitwa N'amahoro menshi y'umuririmbyi Esperance ari kumwe n'umuririmbyi Divine Light indirimbo kuba twikurikirana indirimbo vraiment uburavye clip yayo uravye ingene bari bambaye uravye ahantu bayikoreye uravye uburyo yari ikozwemwo indirimbo ibereye ijisho kuyiraba gusa atabajwe bikurumba ni Esperance yashoboye kuva mu gihugu ca Australia aje gukora indirimbo na Divine Light bisigura yuko kugira ubone aho ushitse hari ivyo bigusaba gutanga kuko mva yari ndafata indege akaza mu gihugu cy'u Burundi aje gukora indirimbo na mugenzi we donc yavuze ati jewe mu byo mfise ndabona ati notanga iki kintu kugira nshobore gushika kuri iki aho nayo indirimbo ashoboye gukorerwa mu bibanza bitandukanye nka Jardin Public muri Eglise ya Hall Center mva ni ibintu nyene by'ubwiza kuko ni indirimbo uravye ingene bari bambaye uravye ingene byari bimeze ni ibintu byiza cyane yakorewemo ndetse n'amajambo yayo arimo n'amahoro menshi kuba ngizene kuba ngufise ego rero harakenewe yuko ikiguzi kugira ushobore kugirana ushika ku bindi bintu nitugume twicaye ariko dukore tant des sacrifices mu kintu kamera ati njyewe nyimba nkene kuranka kino kintu ndabanza kwanza mpebe ivyo wanje canke ndabanza ngira ivyo mpeba kugira ngo nshobore kuronka kijya kintu kindi ntarashobora kuronka so abarinzi reko atwikirana rero mukomeze mugira des sacrifices mu bintu vyanyu wifuza kugera kure gira ivyo uheba gira ivyo ushobora kurekana navyo hanyuma ubandanye kaya yawe kandi ugire aburabiye ko nkuko nabivuze uzoshobora gushika kure iyi ndirimbo ikurikira indirimbo yitwa Nkurinziza yaririmbwe n'umurinzi yitwa Dorothée Wendo umurinzi abikora neza cyane dukunze kubona ku ma backing ya Pastor Lopez
kandi dukunze kumubona mu evenement atandukanye. Iyi ndirimbo rero yari indirimbo ivuga ku nkuru nziza ngo umurwayi yikorere akarago kiwe atahe yakize uwatamahoro ofise aronse amahoro. Donc ni indirimbo kandi ubona ko yakoze live recording rero imeze neza cyane ku bantu bayikurikiranye, ku bantu babonye amasanamu, ku bantu babonye ingene vyari bimeze. Ni indirimbo iryoshe, ni indirimbo kandi yo kuraba kugira ngo ushobore kumviriza amajambo akubohore, agukize canke agira hagukwe no hagusha kwize canke ku byakiriye yikorera akarago kiwe agende. Natwe turabivuze muri kano kanya, nimba wize canke uvyakiriye wikorera akarago ka ugende, kuko byose ni mwijambo, byose ni mu kwizera. Rero ni indirimbo nziza cyane aho biboneka yuko nawe ari karakora cyane, kuko nta gihe kinini cyari giheze aduhaye indirimbo nziza cyane. Kandi mu ndirimbo baduha si indirimbo ziri mu kirundi gusa, ariko tuyibutse yuko hariho n'indirimbo ziri mu rurimi rw'icongereza. Bisigura yuko abaririmbyi bacu ariko barakora, kuko mpora numva bavuga ngo abaririmbyi b'abagore ngo ntibakora, sinzi aho bipfira. Wewe sinzi yuko umaze kubibona cyangwa umaze kuvyumva. Aho je ngize ico novuga nibaza ko ari ukugufatirwa n'ibintu vyinshi, swat urugo, swat abana, swat ubundi buzi, ugaca usanga rero biriko biratuma biri muri bimwe bishobora gutuma adashobora gukora ku gihe, ku mwanya ku mwanya. Ariko je ndi contre nawe, kuko tugiye kubiraba nimba izi ndirimbo zarashoboye gusohoka mu kwezi kumwe zigasohokwa n'abigeme n'abagore, indirimbo hafi zishika ku 10 ni indirimbo nyinshi cyane. Kuko uravye indirimbo 10 zasohowe n'abagore n'abigeme, ni indirimbo twavuga yuko nabo bari ku rundi rwego, bariko barakora cyane. Kandi ugiye kubiraba nabo ntibasigaye inyuma, bariko bakora mu buryo bwa live recording. Rero nabo mu iterambere turi kumwe, kujya avuga ngo turi kumwe twese birashoboka. Nabo mu iterambere ry'umuziki turi kumwe, ntituje ngaho tuvuge ngo baririmbye abagore ngo ntibakora canke abigeme ngo ntabiko barakora. Ariko nabo hari ahandi hantu bariko baraja, ko n'indirimbo zabo zifise amasanamu meza, kandi aba producteur bazikoze na producteur batandukanye, ego n'aba director baratandukanye. Rero kuri ico sinzi umuntu abivuga ico aba yafatiyeko. Honyine kugira ukore live recording itwara uburyo bwinshi, itwara amafaranga, itwara umwanya, ugasanga hari ibintu byinshi ubwira heba, ugasanga ibintu byinshi utakaje. Bone no kugira ngo uzosohora ibintu bimeze neza. Ntitwe dukwiye kuvuga ko badashoboye, ahubwo twe dukwiye kuja hamwe tukabashigikira, tugashigikira ibikorwa byabo, tugashigikira kaya yabo kugira ngo bashobore kugera aho bifuza. So indirimbo twabateguriye za 10 nkuko twabibabwiye, izabigeme n'abagore kugira ngo dushobore kubashikiriza abakoze twereke indirimbo zashoboye kumenyekana, zashoboye kurabwa cyane kurusha izindi. Ariko kandi tunabereka ko abagore nabo nyine canka abigeme bashobora kugira ico bakoze, kandi nabo bari ku kivi baticaye. Rero turangirije aha. Je numva narangiza mba ndashimira kwanza Lavezi yashoboye kuza kugira ngo dushobore kugira ico duteguye tunabashikirize kuri dino ndirimbo, kandi urabona ko vyagenze neza cyane. Ndagushimiye Lavezi. Murakoze cyane, nanje ndabashimiye kuba mwashoboye kumpamagara tukaba hamwe tugategurira hamwe ibikorwa. So nshimira hamwe rero mwashoboye kudukurikirana, mwashoboye ivyanyu muradukurikirana, mukomeze muranirwa mu vyanyu no mu banyu, kinaco mugume mukurikirana imbonesha kure yacu Independence TV. Ubwire j'aime, commentaire, partage, hamwe wongere ugire na subscribe kugira ngo uzokomeze kurikirana ibindi bikorwa. Mugira ibihe vyiza, mwahezagiwe.